avuga rero nti honorable Rwasa w'ire parti de la décolonisation aja kuri démocratisation acavuga ati ça été un accident kubera umwirabure asigaye ari mu bigusumbya siko ni mu bigusumbya n'umuzungu je cite ariko umwirabure yashije nawe nyine biba byaramujanye hamaye ibya propose comme voie de sortie prise de conscience que nous sommes des Burundais ibintu bya identitaire burya il faut combattre ces histoires d'ethnisme ndababwira mwe mukiri bato ibyo bintu bya hutisme tutsisme ukuma ngo no musi ngo rututsisme ngo gushika muri 72 le tutsisme yimboza kuri le hutisme oya kuva dai ku 66 le tutsisme yimboje kuri le hutisme irabandanya muri no nandi turuwa basa navuga ngo hutisme ngo ikiyemutsa kuri lotusisme none mona hari nyishu twaronse nta nyishi hari ivyo rero gushira ku ruhande tukamya tuti amoko arahari mugabo ko nta kuvuga ngo amoko ntahari bagaza bitinye ngo amoko ntahari ariko tugiye mu biganiro yarusha abamo bambere bavuga ngo un peuple de nation izo uvuze ko tamoko ari ucuba ngo niziye nabaje ati biyagaza none we kuri kuravuga ngo un peuple de nation hajya mu Burundi ngubu nufata nation y'abahutu ugice cyaba igice un peuple de oya un peuple beyavuga ngo ini nation de peuple none ufashe ini nation y'u Burundi ugacugira ati un peuple hutu un peuple tout nk'abajya bari bujumbuzo bapangura gute babwiye ati mwebwe subira hari yamwaje mu bijya abanyaburi bazogukundira kuko abenshi babangaye bujumbura bari icyo gihe igihe tuganira n'ubari bafise ibintu byose ngaye bujumbura bazogukunda ko ari bo nyene muzoca mugira ni ngorane ndakamaro none wo ufata abahutu kabaha territoire yabo ubwabo bonyene ukaba territoire yabo abahutu abatutsi kabaha territoire yabo bagatwarana nabi bazogwana nabo nyene ce n'est pas une solution burya turiko turaganira yarusha je abanyamerika n'abantu baranyegereye nabo muri Union Européenne barabatumye abagabo babiri umwe yitwa ambassadeur Wolpe n'umusenateur n'undi yitwa Aldo Ayero pour le Union Européenne barambwira bati ubu rero u Rwanda n'u Burundi ni dofojimo ati burya uwofata abatutsi kubera mu Rwanda hatwara umututsi yitwa Kagame nibo njyana bagitwara bavuga bati uwofata abatutsi akabajana mu Rwanda uwofata abatutsi akabajana mu Rwanda ubundi agafata abahutu akabashira mu Burundi burya ndiho bamahoro nabwiye nti reka nace ndabwira nti dufate akarodoro gatonya gusa nabaye buroro bubiri dufate buroro bubiri butonyi gusa nti Micombero Bagaza Buyoya bari abakuru b'ibihugu batatu bava muri commune kwananyira ni zone aho mu Rutovu bava muri zone imwe muri commune imwe abasoda kra imwe abahima kandi bose bagiye kwiga mu ishuri rimwe ry'abasirikare hariya mu ntuze mu bazungu ahandi bavuga bya demokarasi nyene barinze bapfa bose bahera atanwe yumvikana n'ubundi bahigana nk'intuze none iyo bari by'abatutsi gusa bari guhigana nibyo rero ntimubizane ntimwitwigarukanemo ibyo cyane hariya tuzotora ini solution idusubiza hamwe twese hama tubane neza mu budasa bwacu kandi bakandi karorero ndi Petero Nkurunziza na honorable Rwasa ntibavana kure bava mu ntara imwe yitwa Ngozi mu makomine mbere ari hafi na hafi bose biyita abahutu ni bose biyita abahutu none ko je namanumva niyo tuvuze tuti aba bantu tubegere bose abo bo muri batwara CNDP no baba mbere ko ngo kwasa impossible none Rwasa n'umututsi ni iyo tumeka ngo nyene hasi yapo ko kutatsikana yana n'umututsi bavuga bati jamais de la vie
none iyo bivyo bahutu gusa bakavuga ati wasa n'umuhutu Nkuruza n'umuhutu bose baragwanye agwasa batangure bankuru nziza batanguri mvyonzi none bari gupfiki nongera ndababwira ubu babimbarira bose ndabwira ati ko mbona hariho imigambe yitirirwa abahutu Frodebu Sende David Sene niyindi yitirirwa Nyangoma ko abo bantu mbona badakundana ko badakundana kandi bavuga ko ari imigambi y'abahutu murazi we ruhigi babahiga ingene bahigana ivyo rero nako mvuga nti ivyo bintu by'abahutu n'abatu muterere ku ruhande muravyumva kuko ni un obstacle ikomeye kuri demokrasi c'est un grand obstacle tugira two kwabanjije kaza wumva ubatutse rasuye kugomba kugifata muri apedero no nigeze kumva avuga ati none wewe yubakubujije kwiba cyangwa bakabuza gutoteza umuntu bihurira he n'umutuza agira garuke ko atari hari ubwo uti bifatanya gute donc hari hama defi dutegerezwa kuzokwicara twebwe nyene tukayatorera umuti dans la voie y'i dialogue byanka byakunda burya dialogue izobaho lo dialogue ntizodepanda n'uri ku butegetsi ngo avuge ngo afisa abasoda nandi twabye ko ari afisa abasoda uraza soda mu butu yari afise we yari marshal de marshal Habyarimana uraza nyene yigenza Chendaza abantu benshi barafise abasoda barafise ariko byarahindutse ubu rero mumenye ibintu bizohinduka mukore muri logique kandi ngoro buhoro ndaje mwimbi byo bifatirwanisha oya nakabaro na ugikeneye nambwiye yuko turukombuye ngavya hani nahereza hamwe kare muze murabwira babene wacu yuko Yesu yatavye ntibandi nakoze twibukije guzati kwibagi nivyo ntiyabeshe ujya twakwiye kuvavanura kumva tuganya gusa tukicara tukiyumvira tuti ibiganiro twifuza byobaho gute tukabanza tukabigira natwebwe hagati yacu abababaye simbuga abantu byavuze ngo tumo ko ababaye sanzwe opposition gusa bitwese abantu benshi tukicara gapfundika ingene ibiganiro byobaho avec usa abari kubigira kwetwa tukumvikana icyoshoboka niho iyo demokarasi kuko burya ubutegetsi tutakwisha tutagusa none ngo bagire bari hajya ngo ati twebwe twibera nta kintu bajya basinzira rero basinzira ndari ndavuga ko kwikangura ajya bita demokarasi uko babizanye babyigisha bavuga bati ahari guverinema muri demokarasi niko bavuga ngo haba n'abakebura cyangwa abatavuga rumwe na leta Ijere abatavuga rumwe na leta nibaguma basinziriye bakaguma barira baganya ngo baratwimye bagiye kuzotahira amarira y'abanya murakoze